bwa butare bwa butunzi waduhaye kandi n'ivy'ukuri harageze yuko buja habona bugateza imbere umurundi wese atari bamwe gusa atari imigwi imwe gusa hamwe umurundi wese ashikirwa waradutunga bagenzi reka ndabaramutse cyane ndabipfuriza amahoro amagara meza n'amafaranga hano nicaye ku moto acha ndayibereke gute gasha nicaye ku moto electrique zazi nizikogwa na Yves Mpawe nayo kubazikeneye murashaka reka ndaza kubasigira nimero ngaha muri commentaire ya mbere ni kuri homme du changement ntihagire umuntu azotora handi nimero ntihagire uyindonderako ndaza kwisiga muri commentaire y'ino video kubipfuza tuno tumoto electrique turazimbose cyane no kubipfuza mbere no gushiramo imitahe muri runo ruganda ruzikora byose birakunda. Okay, reka rero ndabwira ico nagomba kuvuga hano no kuvuga ko turi mu gihe abarundi benshi bariko baridoga idolare rigeze kure iki noneho ryamanutse ibintu byo kwishimira ryamanutse gusa abantu baribaza ati ryamanutse kubera iki bega ryamanutse kubera bwa butare buriko burimbwa ya butare se barundi yarijeje abarundi ati ibintu bigomba kugira ico bihindura mu buzima bw'abarundi mu buzima bw'igihugu nta kugira ubutunzi hama umuntu acabaho nk'umukene. Okay, rero abantu basenga cyane abantu donc yego cyane basenga bari mu migino nk'abapastori niyo bakunze kugira ivy'ubuhanuzi. Reka mfate bano bapastori batatu. Wa mbere ni Dr Paul Gitwaza n'umunyarwanda mperutse kubona video yari karagirira sinzi ko ari muri etazi niko bari muri Canada ariko aravuga ngo ni gute ngo Burundi ngo bwibitse ko butare bungana gutya ngo ariko bukaba bukenye ngo ibi umunsi umwe bizohinduka koko nyene buzohinduka. Hariho ubundi menu apotre benshi banamuzi nk'umukwe wa Siyoni ngira gusumba nuko asanzwe n'umukozi w'Imana Modeste yanuye byinshi ku bintu bijanye n'ibi by'ubutare yanuye byinshi kandi akunze kubivuga ko murantunga sinzi ko afatira nayo nyine ku makuru abafise akavuga ati kamime ibintu ntibizamuka ubutunzi umunsi umwe bizohinduka bigira ico bimariye Burundi n'abarundi. Ariko kandi uyundi ni Madame Pasteur Denise Bucumi yahoze yarasanzwe n'umutambukanyi wa nyakwigendera Petero Nkurunziza. Hari sengesho giwe hano ngomba kumvisha kandi riri très important ko uvyumva nimbura umurundi kazi aho atanga ubutumwa bukomeye mu isengesho. Sinzi ko murumva burya arashobora kubaho ubutumwa bwashimye isengesho ubundi tuzi ko riduhuza n'Imana kandi koko riduhuza n'Imana riduha kuvugana n'Imana riduha kwihuza n'Imana. Rero ariko hari n'igihe isengesho ricamwo ubutumwa bwiza kandi bukomeye cyane. Sinzi ko n'abantu bakunze gusoma igitabo cya Bibiliya cyane nk'amazaburi ya Dawidi. Amazaburi la majorité zaba ari indirimbo bwaba ari yabara amasengesho ya Dawidi. Dawidi yari umupoliticier yari umwami mugakaba n'umuntu yegereye Imana cyane akunda gusenga. Rero muri ziya zaburi ziwe nimwagena mubibona umuzosanga ari mu butumwa bwinshi bukomeye bubona twubaka bashaka muri buno buzima bwacu. So reka umvirize rino sengesho rya Madame Pasteur Denise Bucumi cyangwa Madame Denise Nkurunziza uraza kumva byinshi bijanye n'ubutunzi kandi hanini bushingiye kuri buno butare. Ivyaha nakabuza imvura y'umugisha izogwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi mw'izina rya Yesu Kristo. Bwa butare bwa butunzi waduhaye kandi n'ivy'ukuri harageze yuko buja habona bugateza imbere umurundi wese atari bamwe gusa atari imigwi imwe gusa hamwe umurundi wese ashikirwa waradutungishije muri susoro yacu. Harageze ko bija ku mugaragaro harageze ko bidutungisha
harageze kumbure vyagumye binyegejwe kubw'intege nke zacu kubw'ivyaha vyacu utubabarire hanyuma mwami ubutare bwacu buja habona bucugugwe mukuri mu rutonde rwiza hanyuma tumeregwe neza mw'izina rya Yesu Kristo. Ibi vy'ibitoro twabuze birashoboka ko ibitoro tubironka muri kino gihugu tukameregwa neza mwami wo mwijuru tukameregwa neza mana yacu nziza hamwe no kwihana ibyaha byose birashoboka rero amaraso ya Yesu niyo yoza ico gihe ibyaha kandi yatubonye ko ngo ntuducira urubanza rubi uco twita abagororotsi ndayahamagaye ku barundi bose. Nuko nizera ko wagize subscribe kuri no chaîne ya Homme du Janyuma nimutayigize yikore kandi nizera ko bikunda tukura kuri YouTube honyene nta kuri Facebook turi kuri YouTube chaîne yitwa Homme du Janyuma. Ndabibutsa kandi ko ushobora gushira imitahe muri Electromeka nishira hamwe likora zangeneshwa nako ndababwira nanje niyo ndiko ndagenderako. Ikindi ushobora no kuyigura kino gihe ibitoro bitaratora inyishu rero ushobora kuyigura ariko kandi buri gitoro naco kirashobora gutora inyishu nkuko n'amadolari gitanguye gucamwo amadolari agakoroka nibi rero niba biriko bikorwa n'ubu butare ni nkuko ubu butare bushobora guhindura byinshi mu buzima bw'igihugu n'igitoro kikaboneka ariko anatanda irishira hamwe Electromeka rikora amamoto ryaje nta gusubira inyuma ushobora kuzana imitayi nawe ugashiramo mutayi ni miliyo ni ririmo washaka abantu ngira ngo ataraba mikoro menshi ushaka uza mukajana ndabakunda cyane nari kuri ya moto voilà nuko tuzohurira mu biganiro by'ubutaha ni Homme du Janyuma no mwakumuraganira nk'ubusanzwe kandi abifurize kuramba cyane bye bye.